Ngomba hariho abantu baza kuzana ama emotion, ngomba ko hariho abantu bavuguruza ibyo nza kuba mvuze. Ndabisubiramo, ntabwo shaka ama emotion, singomba wewe uri gikozi cyarare wewe rerere no, ukabura umugabo yiyemera, ukaba wiyemera uze kuvuguruza bino bintu ngomba kuvuga, ukabura umugabo wiyemera uze kubivuguruza. Hano ejo bundi nabonye mbona hari abagabo bashika 4 canke 5 baje mu Burundi. Abo bagabo bigira ko ari abanyamurenge, bavuga kari abanyamurenge. 4 canke 5 baje mu Burundi. Abo bagabo bigira ko ari abanyamurenge, bavuga kari abanyamurenge. Hakaba hariho nakandi bita ka Daras, nimbari Daras nimbaze akabomara gahagaze haruguru bihagararanye na Pastor Isidore Mbayaga. Uko nabo muna bari abo hagati bandi muna bose umenga bari mu diri imwe, bahagararanye ngo n'abanyamurenge, ngo baje gushimira perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ukuntu yagiye kubagwanaho, ukuntu yagiye ngo kubatabara, ukuntu yagiye kubaba hafi, ererere ndagutakiye n'ibindi bitandukanye. Bamwe baramwabishwaniyemwo, abandi muti nibiki, abandi bati nivyo raba. Jengo mare babwire yuko ubu bwose ntabwo buserukiye abanyamurenge. Mugene murabe abanyamurenge benshi ku bwishi nibo bazi kibazo cabo gusunda yuko imbere yawe hahagarara abagabo 2 canke 3 canke 4 ngo twebwe duserukiye abanyamurenge. Ntabwo baserukiye abanyamurenge. Riho abo ababirigi bise ngaho ngo n'abatutsi barimo bahakana ko ataho nyabwoko ryahabaye. Amahoro mwiriwe muraho murameze neza. Jewe ndaje nje kwishura Chimamanda Moses ku majambo avuze, aho ariko aragerageza kwerekana yuko abanyamurenge baje gushimira perezida w'igihugu c'u Burundi, muri rusange gushimira igihugu cacu c'u Burundi ko atari abanyamurenge. Jere ngaha rero Chimamanda ndashaka ndakubaze, yewe n'abantu mushoboye kumushikira canke kumurungikira aya majwi yanje, ndabasavye mufashe iki kintu mundungikire ubutumwa mumbarize Chimamanda muti nizihe mbaraga zigutera gukora ibi bintu, imbaraga zituma ukora ibi bintu uzikura hehe? Imbaraga zo kwihakana igihugu cawe kiriko kirakora amateka hirya no hino, ukacihakana ugashigikira igihugu, ndabuze n'ingene ndavyitwa, igihugu kitakuzi, igihugu kitakureze, igihugu utavukiyemwo, basi igihugu muri rusangi kiri mu bihugu basi kiri muri bimwe bitumye igihugu cacu c'u Burundi gitera kijinyo. Ni ibihe bintu bigutera kuvuga ibintu ugishigikira wowe Chimamanda?
none nimba amata yera ugomba aba banyamurenge bavuga ko yirabura? Nimba igihugu c'u Burundi hari ikintu cakoze kugira ngo abana b'abanyamurenge baryame basinzire, ugomba abanyamurenge babinume? Babinumira iki? Babinumira iki? Kubera ko udashaka ko babivuga ko nzi Uburundi ari igihugu cawe? Kubera iki ushigikira igihugu c'u Rwanda? Mbega abanyamurenge barayobewe neza na neza inguvu Paul Kagame ashobora kuba ashira muri iyi ntambara ibera muri Kongo yo gutuza abanyamurenge. Abanyamurenge barayobewe yuko nimba ari umutekano bariko bararonka ko ari Evariste Ndayishimiye ariko arabishiramwo inguvu. Mbega umwana w'umunyamurenge apfuye, si umunyamurenge nyine abimenya? Mbega umwana w'umunyamurenge bamurashe agacika ikimuga, si umunyamurenge nyine abimenya? Si we mujana kwa muganga, si we mugwaza? Mbega umunyamurenge si we anamenya ati uyu yishwe n'abasirikare b'u Rwanda canke yishwe n'abasirikare b'u Burundi, none ushaka bagende gutera amashugwe Paul Kagame ata kintu na kimwe yabakoreye? Erega uwukoze neza arashimirwa. Ayo n'amajambo yabwiwe Kayini igihe yari ababajwe n'uko Imana ishimiye Abeli ikakira ikimazi ciwe. Kayini vyaramubabaje, aravuga ati rero ngiye kumwica. Amaze kumwica Imana yamubajije ati mbega ivyo wakoze ni biki? Ubabajwe nuko murumuna wawe yashimiwe, mbega ukoze neza ntuzoshimirwa? Ndumva nawe Paul Kagame yagutumye ngo uze kumuburanira, ngo uze kumuvugira. Aho namye ndaba n'amakomenti abantu benshi bagiye baragaragaza neza ko wowe urivuga kuri, bashigikiye ibyo uvuga, amajambo uvuga ari mazima, ariko abo bantu bagushigikiye ni bande? Ni bande? Si abanyarwanda? Jewe rindira ibi indakubajije ndazi ko ata muntu n'umwe aza kunshigikira. Niyo nta n'uwo nza kuronka ashirako na comment nimwe. Ariko nimba Evariste Ndayishimiye yarakoze neza, ni iyihe mpamvu atoshimirwa? Na Paul Kagame nakora ibintu bizima. Abanyamurenge si abatutsi b'iwabo mu Rwanda, kubera ko atari karababa hafi ngo ababere ubuhungiro, abatabare mu bibazo barimo. Ni kubera iki? Ibaze rero kuribwa n'utokuriye. Ibi Kagame ariko aragirira abanyarwanda b'iwabo basangiye amaraso, basangiye Imana imwe bitwa Ryangombe, bakaba basangiye basekuru, akaba ariko arajya biwe. Wumva arivyo vyotuma ashimirwa kurusha Evariste ariko aragerageza gukora ibishoboka vyose ngo umwana w'umunyamurenge aryame asinzire, intambara muri Kongo ihagarare, agatotezo ka Paul Kagame gahagarare mu banyamurenge?
rero numva no kubwira ibintu byinshi, ariko ikintu ngira nkubwire Chimamanda, aba banyamurenge barafise ukuri, barabona ibintu iyo biva barabona n'iyo bija. Mbega inteko mpuzamakungu zarinze zimufatira ibihano Paul Kagame, zamufatiye ibihano zitabona yuko yabikoze ibyo bintu, kugeza yaho baporotse n'inganda bari baruguruje ku mazahabu birirwa bariba muri Kongo, kandi bakayiba baciye mu banyamurenge, bakiheka mu banyamurenge b'ibipfu. Abanyamurenge b'umutima uyu munsi barabonye ati hari abanyamurenge b'ibipfu birirwa barahendwa na Paul Kagame. Abo rero bisaba ko tubiyomora ko tukabavako. Abo b'ibipfu nibo rero nawe ushigikiye uyu munsi. We Chimamanda, ushatse uva inyuma ya Kagame kuko nta kintu uzohakura. Nisho twakubwira. Hama inyishu yawo ngiyo nimba ufise amatwi ndaza urumva nawe uzumva inyishu.